Karibu ku Mucamo, ikiganiro cacu ca nyuma co muri uyu mwaka. Tufatiye akanya twe n'abagenzanje Nicole, Celeste na Marina kubashimira cane ko mwadukurikiranye, muradushigikira, muradutega amatwi, muranaduterera n'ivyiyumviro biryoshe cane. Turashimiye n'abashitsi bacu bose baduteye iteka bakatwitaba bakadufasha ibiganiro. Uyu munsi rero twashatse kubasangiza inkuru ya Bruce n'umukenyezi wiwe bakora ibikorwa bishemeye cane i Burundi, bafasha abana bagowe n'imiryango yabo. Mu kanya arabacira ku mayange ibikorwa akora. Twashatse rero kumushigikira, kumukeza mu kubatera iyi nkuru. Tubasabe munadufashe kumuterera, abana mubahe agafanta ka Noheli. Aha musi muri description ya video murashobora kubona ingene mubigenza, aho mucisha intererano ababishoboye, abavyifuza. Murashobora no kumushigikira mu gukwiragiza iyi video ahantu hose, ahantu henshi abantu tutoba dushobora gushikira. Kumbe hari naho vyo bakora ku mutima nabo nyene bagashaka gushigikira abo bana, bakabaterera agafanta na Noheli nziza. Sawa, murakoze cyane rero, turabifurije Noheli nziza namwe n'umwaka mwiza mu miryango yanyu. Tuzosubira mu mwaka uza. Dutega amatwi Bruce n'umukenyezi wiwe. Imana yari yangiriye ubuntu bwo kuvuka mu muryango nuvuga ko umeze neza, nuko abavyeyi bari bifashe neza, ndimo bafise akazi keza, umupapa yafise akazi keza muri BRB, umumama afise akazi keza muri Justice, aho uca wumva ko antuka enfase yacu itari mbi. Tuvukana turi batatu, abahungu gusa, gendo wa kabiri. Ego ndafise mutoyi wanje na mukuru wanje. Papa yapfuye jewe ndiko ndakwiza imyaka 4, hama mama nawe aza gupfa ndi muri 6e primaire. Ego umva abavyeyi bamaze gupfa, hari hatanguye yindi page y'ubuzima itandukanye niyo twabayemo tukiri abana. Twari bato, twaramaze umwanya mutoyi twibana, ariko ntivyakunda ko tubandanya twibana mu nzu. Mutoyi wanje baja bamutwara mu kigo ca FVS, ni ikigo bakira abana abavyeyi babo baba bahitanywe n'umugera wa sida. Hariho famiye yo kwa mama yigeze kugerageza kumukurayo. Yari umwana kuko umwanya munini ya mama agwaye baba bari kumwe, yarabona ibintu vyinshi, acakora n'umutima ugumye. Rero aho bamutoye, iyo famiye bamutoye ngo baje kumurera, ntibigeze bamenya neza icyo akeneye, ntibigeze bamenya neza ko ari umwana yakomeretse afite igikomere mu mutima, ariko ntivyakunze ko ahaguma. Yaciye aja mw'ibarabara, bagasubira bakaja kumutora, agatoroka akaja mw'ibarabara. Barahava baramuheba, bamuhebera mw'ibarabara, aca yibera umwana w'ibarabara. Jewe amahirwe nagize, maze kuja muri 7e canja muri internat, canja kwiga muri internat. Mukuru wanje nawe acaja gukora muri boîte. Umva tuba turatatanye. Twe twari twakuze tubona abavyeyi bafasha abantu cane, twari twakuze tubona hatabura abantu baza gufungura muhira. Uretse abo baza gufungura muhira bavuye hanze, twakuze tubona muhira haba abandi bantu bigisha, barihira amashuri, rimwe babeshejeho. Abavyeyi bari bafise umutima wagutse. Rimwe naraja ahantu kugira ngo ndabe ko najewe n'abashonje, nkaja ahantu ku muntu nzi ko yabaye muhira, ndimo yamaze gutera imbere, nkahicisha. Icyatangaza nuko bandabira rirari.
kandi nabashonje naba ndahakiye kugira ngo ndabe ko ahantu ndimwe uwo munsi ushobora kurengana abandi abirari rimwe rimwe narafatwa nabi nk'umwana atagira indero kubera iki waje utavuze. Nagerageza kuba ahantu hatandukanye, hari ahantu banyakira ndaharaye nka kabiri, haheze iminsi nk'ibiri ngaca asanga utuntu twanje badutaye hanze, ntibikunda kuguma ngaha. Bamwe bamwe urabona abarundi turafise ingene twivugira, bamwe barakubwira ngo umwana atari uwawe aragoyerera. Ngaca ntora utuntu twanje banyirukanye nko ku mugoroba, amasaha y'ijoro ariko aregereza, ntazi ngo nja kurara aha. Rimwe rimwe naraba nk'imbere y'inzu y'umuntu ngaca nikikaho yisegura za mpuzu zanje bugaca. Narashobora kuba ndiko ndatembera mw'ibarabara nkamusanga mutoyi wanje ahantu yicaye ariko arasega, naca nsubiza amaso inyuma nkibuka ubuzima twabayemwo, nibutsa abavyeyi ngaca ndaba mutoyi wanje cette fois ari mw'ibarabara ariko arasega, abamucako bigira abamutuka. Naca nikinga ahantu nkarira amosoza agahera, hanyuma mpejeje kurira nkaja kwicarana nawe nkamuganiriza. Ikintu cambabaza nuko ndamuganirije kenshi yambwira ko ashonje, nta kintu na kimwe nari mfise ndamuha. Narashobora kurengana ngasanga ariko arakubitwa, twabamwagiriza ko yivye, kandi hanyuma vyaba ari vyo yaba yatoye ikintu ahantu kubera ashonje atashoboye kwihangana. Ngeze ngaho ndaca ntakamba agasaba imbabazi, mumbabarire ubu ni mutoyi wanje yabigize kubera ashonje, pfuma mukubita jewe. Rimwe rimwe baranyumva bakamubabarira, ibyo vyarabaye incuro zitagira uko zingana. Kandi ivyo umuryango ntiwigeze, benshi ntibigeze bamenya ubuzima ndiko ndacamwo jewe. Umutoyi wanje baramubona mw'ibarabara ariko il pouvait rien faire. N'abagerageje urumva ko babikiriye hagati bace barabiheba, aca cika umwana wo mw'ibarabara. Je rero ubwo buzima bwose bukoraniye kuri jewe ntivyakunda ko ndavyihanganira, aca ninjira mu biyayura mutwe. Nagumye muri ivyo bibabaje gusa nuko hariho Imana yahavuye ikora ku mutima w'umuvyeyi, novuga ko yari mutoyi wa papa. Par après arantora anjana kubiwe, acatangura kunkarira nk'umuvyeyi. Ivyo nari naravyibagiye vyo gukarirwa nk'umuvyeyi, akampimiriza kwiga, akaba umuvyeyi koko. Ndibuka yuko banamfata bakanjana kumfunga nakuze amagafi, niwe yaza kunkura mu gasho. Urumva urumogi rwabaye urumogi, ntiyabura amagafe dukora, bakamfata bakanjana kumfunga, niwe yagenda akankuza mu gasho akansubiza angira umwana mu bana biwe. N'amashuri nagiye kuyaheza mbiwe, ariko ndamugoye bikwiye. Urumva hagati yaho urumva ko narahuye n'abantu bankomeretsa n'iko umutima ugumye, ntivyari vyoroshe ko ndamwumvira nk'umuvyeyi. Ariko il a persévéré, yarihanganye, umufasha wiwe ambera mama, naho ntavyakira cane. Uwo mupapa mbere umupapa, abana biwe bambera abavukanyi, naho nabagoye. Rero novuga ko nagiye kurangiza amashuri mba ngaho hantu. Nahejeje amashuri abantu bamwe batazi ko nzoyaheza, harimwo nabo mu muryango batazi ko nzoyaheza. Twari twamaze kuba considéré nk'aba abana b'imfuvyi bo kwa naka, bataye indero, basigara abana bo mw'ibarabara, dimwe basigara ibitandero. Nuko twari considéré. Hariho n'abantu bamwe muri famille batari bazi ko nciga, ariko urumva ko nagiye kurangiza amashuri kubw'abo bavyeyi. Ndibuka ko umunsi umwe tugeze guhura n'umwe mu nshuti za papa, nari ngiye kurangiza secondaire, aca mbaza ngo mbe burya ngo wiga muri 7e. Sinamwishuye, naramuravye aca ndirenganira.
ibijyanye no kubandanya kwiga kaminuza ntibyari muri jewe cyane kuko nayo kuyaheza numva ari igitangaza ndahejeje amashuri nuko ikintu cyari kiryoshye umunsi wa diplome yanjye naragarukaniwe igicapo cy'umubyeyi jefete nk'abana bafite ababyeyi wa muryango barankwereye urubanza ndatumira abagenzi nk'umwana afite ababyeyi nibaza yuko ni umunsi uri mu minsi yanjyoheye naritegereza niciye hari imbere umumama yicaye ngaha umupapa yicaye ngaha cyari igicapo cy'umuryango dimwe ndavuga kumbe birashoboka bariya abantu bose bicaye hariya bari abantu benshi cyane baje kubera jewe cyari igitangaza umugabo ofo indani muri jewe igikomere cyari kikiriyo quelque part umugenzi umwe w'umunyeshuri twaganiriye arambaza imigambi mfise maze guheza secondaire numva umengo no mutwenga kumbaza imigambi mfise ni secondaire sijambo ngenda yihejeje kumbaza imigambi mfise ndibuka ko yambwiye ngo je nibaza ko babandanya kwiga university jewe arambaza ngushaka kwiga iki nkaramuka nize university nzo kwiga amategeko nari narababajwe n'agakinyizo nabonye k'abana bo mwibarabara uretse abo mwibarabara hari nabona bakinyizwa kandi baba mu mafamiye wa mugenzi acambwira ngo ifo kujya muri kaminuza iri prive ndavuga kaminuza iri prive jewe ibyo bintu sinabishobora urazi uwo mugenzi ukambwiye ngo jewe nzorondera uwo dufashanya tukurihire kaminuza wewe numva umengo ni ibintu bitumvikana umunyeshuri arira ubundi kaminuza sinavyumva arambwira ngo rondera university ushaka uje kwiyandikisha biyandikisha kuri 20,000 francs inscription est-ce que réellement kwe bazoshobora kundihira ariko umwaka urahera barandihira n'umwaka wa kabiri urahera barandihira sinzi ngire byanje mu ntangira kwinjira nti none ntegerezwe kurindira ko abana bakorerwa mabi kugira ngo ndabidenonse nabura kumvira nti nta kuntu umuntu yozitira hakiri kare ayo mabi batarayakorerwa niho igisata cya sociology cyaje muri jewe niba nti nta kintu umuntu yakora muri societe agakinga ayo mabi hakiri kare bitaraja mu kuburanirwa bitaraja no mu byo kubidenonsa niho naca ntangura umwaka wa gatatu niga sociology ndiga mu wa gatatu ndiga mu wa kane nkirihigwa na babandi nahejeje kaminuza ndihigwa n'abanyeshuri ntibisaba ko umuntu aba afise ibintu byinshi aba afise uburyo burengeje kugira ngo agire icyo amarira abandi ariko n'umutima ivyo narabitahuye bivanye nuko nagiye guheza amashuri ntiharihiwe n'abantu bafise uburyo burenze ariko ndayarihiwe n'abanyeshuri nkanje vyasaba ko rimwe banasaba ideni kugira ngo umugenzi wabo yige icyo kintu cyarankoze ku mutima gushika n'ubu sindapfa ndakibagiye kandi sinibaza ko kizopfa kivuye muri jewe hama maze guheza universite hacatangura kuza ivy'akazi mu mutwe nzohava ngira icyo mara gute muri societe kugira ngo babana ntibakinyizwe cyari kibazo kuri jewe muri make j'étais un voyou nari mu voyou vraiment ko byari bigoye unabimbagije twaramereranira nabi ariko hari umugenzi havuye anyubahuka hagiye hari abantu bazi kwegera abantu aranyigira buke buke atari karanjija kubera ubwo rumogi angira umugenzi rimwe akambwira ngo ndagusabe tujyane gusenga akibimbwira ubwa mbere avuga kwa tujyane gusenga chefu muga kampendahenda akanjyana akangurira icyayi hanyuma tukajyana gusenga bakavuga juste bakavuga nkabitegereza hama ngasohoka ariko ejo yantwaye uko nyene habaye ikintu mu buzima bwanje kitigeze kiba nisanze ndiko ndarira amoso datagira uko angana
mvuze induru. Le pasteur yariko aravuga imbere aravuga ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Numva umengo c'est comme une épée, ni nk'inkota ariko irasogota mu mutima. Kuva uyo munsi ubuzima buba burahindutse. Abandi bihura bishika ibijyanye n'itabi n'urumogi bikagenda buke buke, ariko je yabaye coupure iri brusque ukuntu. Mu nyuma nahavuye ndonka akazi nizewe n'umuntu tutari tuzinanye exactement muri vya bindi nyene nashaka. Muri ni ONG local iraba ibijyanye n'agateka k'abana. Narubatse urugo, mfise umwana w'umuhungu. Ubu nanjye nabaye serugo. Ndafise indoto kandi nizera cyane ko izoshika. Aho hazoba abana bagirirwa neza, babaho batariko barakinyizwa, babaho bashobora gufungura, inzara ndayizi narashonje, babaho batishwe n'inzara, babaho batagenda gusa. Naragiye gusa, ndabizi umubabaro w'umwana agenda gusa abona abandi bambaye, kandi babaho bariko bariga, babaho kandi batari mu biyayuramutwe, uko ndaza amabi y'ibiyayuramutwe. Abana ni byiza kubajyana mu kigo, ni byiza kubashyira mu maorphelinat, ariko hajya kenshi barabura igicapo cy'umupapa n'umumama. Ni igicapo kiba gikomeye muri croissance y'umwana. Ubu narakiriye akana k'agakobwa gafise hafi imyaka 8, ndagafise muhiri wanje. Rero ikintu kindyohera nuko uyu mwana arisanze mu muryango. N'umwana nta gicapo c'abavyeyi ca se na nyina yari afise, ariko ubu nsa n'uwamubereye papa, madamu wanje yamubereye mama, umwana wanje yamubereye umuvukanyi. Umwana arisanze, ndaryoherwa cyane iyo ntashe umwana akaza ariruka n'igishika cyinshi, azavuga ngo papa. Rero ndafise igicapo cyo kuba umuryango wakira abana, famille d'accueil. Uko namaze kwakira umwe, abana bakeneye imiryango, bakeneye abavyeyi ni benshi ngaho mwibarabara. Hari n'abari mu mafamiye baguwe nabi. Iki kintu ni ikintu cyo gupresiza neza, nuko hariho abana bafise abavyeyi ariko babayeho nk'imfuvyi. Ibyo musanga bafise abavyeyi b'imborerwa, bafise abavyeyi bigoye gukena gutya, ariko hariho n'abandi atabavyeyi bafise, bakiriwe mu miryango kanaka ariko baguwe nabi muri iyo miryango barimwo. Niyo miryango yabakiriye atari uko igomba kubakira. Hari abana bafise mu miryango kanaka barungika gusega mwibarabara, kandi uwo mwana iyo atashe atacazanye ahanwa akubitwa. Umengo ategerezwa kuzana versement ku munsi. Abana bakinyijwe babayeho nabi, kandi abantu bazi ngo bari mu miryango. Abana bama bariko barakubitwa, bama bariko bararibwa umutima. Rero ndafise indoto yo kuba umuryango wakira abana, tukababera abavyeyi. Burya umwana bakeneye ibintu byinshi. Benshi bibaza ngo uwo mwana uba wakiriye, benshi bibaza ngo abakeneye aho aryama, ngo abakeneye icyo afungura, ngo abakeneye kwiga, ariko umwana abakeneye plus ibintu bisumba ivyo. Ikintu cya mbere abakeneye affection y'umuvyeyi. Kumva sinzi ngeno bivuga, kumva yisanze nk'umuntu afise nyina. Kuko arashobora kubaho atuntuye mu mutima kandi aba mu muryango. Ndagomba no kugira icyo nkora mu yindi miryango kumbure yakiriye abana, mu yindi miryango nitakiriye abana, nifise abana babo mugabo babayeho nabi. Hariho abavyeyi babayeho ari abarkorike, ari imborerwa. Kuba imborerwa babitewe n'ikindi kintu.
bigatuma n'abana babo baba afekite. Abo bana bakuriye muri iyo miryango nibamara gukura imiryango nabo bazoshinga ntizobire imiryango yorohewe, uko bafashwe nabo niko bazofata abandi bana. She walks to school with a lunch she packed. Nobody sinavuga ngo byari byoroshe, ntibyari byoroshe, ariko kandi cyari igikorwa kiri ku mutima wacu twifuza gukora. Twe twaciyumviriye ava mbere kubakira, twabanje kubyiyumvira turaraba si bishobora gukunda cyangwa bidakunda, turiga intambamyi zana mu rugo mu muryango menye tuzovyitwaramo. Rero muri umwaka tumaranye, nibaza ko wari umwaka wa mbere ntiwaworoshe ko ari abana baba bavuye mu mafamiye atandukanye kandi mu buzima nyine butandukanye, baza bazanye amakompatema atandukanye. Buri wese aza afise uko ameze, icyo akunda n'icyo yanka, n'ingene akubagana, n'ingene ari umwana mwiza, baba baje nyene batandukanye. Rero umwaka wa mbere ntiworoha, twari kubanza nyene integra nyene mu muryango, kubihanganira, kumutahura ku kuntu ameze, kwivana peut-être n'ubuzima yabayemo, canke nyene kuba bari mushasha nyene mu rugo. Rero mbo hariho kubanza kwiga umwana, kumwihanganira. Barabakarira oya nana gatoya ubivuze ko bahagaze hari oya barabakinisha babakinisha gute bakatubwira ngo duheka nibyo bakinisha abana cyane. oya harabamwe akanya ko kubasinyisha Bakarira mbwa kameme nko kureka gukosora umwana, rero kumukosora, kumwereka ko kiye kwitwara, ko muri urwo rugo bashaka ngo abana nyene bamera rugo bavuye mu zindi ngo nyene bimeze muri urwo rundi rugo babinjiyemo, habariho nyene imibereho yago, ukamubwira ati uzokwitwara gutya, uzoryama aya masaha, uzokwiga. Byari bigoye kubimenyereza kwiga. Hari abana ari ryambere bagiye mu ishure, yararihevye yararyanse ngo baramukubise ku ishuri agaca aheba agaca atinya gusubira ku ishure. Rero kwari kumumenyereza, kumusubiza mu ishure, kumenyereza kwiga, ntibiba vyoroshe, hari akazi kenshi. Twebwe ikintu ca mbere tuba twifuza uko abana batibagira abavyeyi babo, ni nuko abavyeyi batibagira abana babo. Abavyeyi baguma bazi ko abana ari ab'iwabo naho bari iwacu. Twebwe turiko turabafasha kugira ngo abana bigirwe imbere, ushobora kugera umwanya n'umwanya abana bagasubira n'abavyeyi babo. Kandi icyo tuba twifuza yuko abana umutima wabo uguma ku bavyeyi babo, bakaguma babakunda nk'abavyeyi babo. Nico gituma kubw'iyo ntumbero, nico gituma duhora turondera umwanya wo kubonana n'abavyeyi babo bakaganira. Mu buruhuko muhira yego mubahehe iwanyu ni hehe iteka mwaro byari bimeze gute? neza Abavyeyi bari babakumbuye yego ntibyabagoye kugaruka none oya kubera baraje kudutora bazi ko mwarabishaka kugaruka ntimwarize abavyeyi ntibarize Abavyeyi babo abafise abavyeyi baramaze kuza ngaha muhira, ukabereka abana babo ingene babayeho, bakararana n'abana babo, bakaganira n'abana babo, tukabareka natwe ubwacu tukaganira. Rero twebwe icyo twifuza, dusiga igicapo cagutse, tutagomba ko kigarukira ku bana gusa, ahubwo kigarukira no ku bavyeyi babo. Abavyeyi babo imiryango igahinduka, kuko burya nta mwana atifuza kuba iwabo muhira iwabo, kandi nta muvyeyi atifuza kugumana umwana wiwe. Abana benshi bava muhira iwabo
kubera bigoranye. Abavyeyi babarekura kubera bigoranye, abona atagishoboye kumwigisha, atagishoboye kumugaburira, atagishoboye kumubeshaho, nico gituma barekura abana babo. Naho ahandi ho nta muvyeyi atifuza kugumana umwana wiwe. Rero twebwe igicapo cacu kiragutse, ntitwifuza ko kigarukira kuri aba bana tuba dufise ngaha gusa. Twifuza ko bibandanya gushika ku bavyeyi babo. Twebwe pour le moment ntibirashoboka ko tubashigikira nk'abavyeyi mu buryo bugaragara buri materiel. Pour le moment turashobora kubashigikira mu buryo bw'ivyiyumviro, guhanurana. Mugabo ntitwari twifuza ko bigarukira ngaho. Umva baba bakeneye ivyiyumviro, ariko kandi hari abavyeyi ubona yuko arafise umwete, aragomba kurondera, ariko n'umuntu ubona ko ari vulnerable. Rero twari mu bisanzwe twifuza ko bigarukira ngaho gusa. Tuba twumva twifuza gufasha nabo bavyeyi, nabo bakagira ico biyungunganya, ico bashikako. Hanyuma bamaze kugera ahantu bashobora kuba capable yo kwakira abana babo. Hanyuma gutyo nyene ikaba cycle, tugaca dufata abandi bana nabo abavyeyi babo bameze gutyo, nabo tugafashanya nabo bavyeyi buke buke, nabo bishitse bakagira aho bashobora kwakira abana babo, bikagenda gutyo. Komsa ushobora gusanga nko mu myaka 5 umuntu afashije imiryango myinshi. Yego. Auparavant twari twibaza ngo ni ibintu bisaba uburyo gusa, ariko mu nyuma tumaze kubibamwo twagiye gusanga ari ibintu bisaba beaucoup plus la responsabilité gusumba uburyo. Urumva n'umwana uzanye avuye ahantu ngo yisante ubwa mbere yumva ari yareze, ko ari muhira, yumva aguwe neza, kugira ngo yumve igihe akosheje ukamukosora, kumukosoye nk'umuvyeyi, ibintu bifata umwanya. Rero twasanze ari ibintu rimwe rimwe usanga biremera ukuntu. Turiyambaza abagenzi bafise ubuhinga butandukanye, abagenzi bagize psychologie. Uretse n'ivyo turafise abagenzi baba barigeze kurera abana bakaba nk'amafamille d'accueil, bakadufasha tugafashanya. Yego mba bijenyene c'est vrai, igihe haba harimo abagwaye mujana kwa muganga, gusubira kugaruka kuraba ba bandi, gusubira ibintu byose, mbega bafunguye neza, mbega bahaze, bane responsabilité nyene nini. Birashika rero ukaremera, biramaze gushika kumva nyene biraremereye vraiment, biragoye nyene biraremereye, kuko mvuga nti nibaza ko nkeneye uwundi muntu ashobora kumfasha, ari mu nzu, ashobora kumfasha atari jeje nyene. Kubera umva hari igihe ufatirwa n'abataraba canke muri abana biwanje none bakagwara, usanga umaze nka insomene kumugenda, hama rero gusubira kugaruka kuraba vya bindi vyo mu rugo navyo vy'abandi bana, usanga nyene ni bininiye. Ku buryo rero hagiye mpani nibaza nti harakenewe uwundi muntu. Turavuga kenshi, tuba turiko turabivugana ko byose mbwa numva la distance yatari umva aba ari ngaha tuba tujana twese kwa muganga, tuba tukimenye. Umva rero banibaza yuko mba nkeneye nk'undi muntu tubifashanya ataramplase utamuraplase mugabo nyene ubundi gufasha nyene ubundi buryo nyene ko ushaka kuresponsabiliza tubifasha kubera muri uno mwaka nari mu buryo bugaragara nasa ndi jenyene, sikuma n'abandi jenyene mugabo urumva hari matwa turi kumwe bariko arambwira ati bigenze ukugira uku ariko arakenewe uwundi muntu peut-être uwundi mufasha. She walks to school with a lunch she packed. Nobody knows what she's holding back. Wearing the same dress she wore yesterday. She has the bruises with a linen and lace. Oh. The
teacher wonders, but she doesn't.